Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza ni Pastor Nduwimana Joseph. Turabashimiye, turabakengurukiye cyane ingene mushishikara gukurikirana ubutumwa bwiza. Ikiganiro gusenga guhindura ibintu gishimikiye canke kigizwe n'ibintu bitatu. Icambere ni ijambo ry'Imana. Cya kabiri ni ntahe zidasanzwe kandi zikomeye Imana iriko irakora ibitangaza n'ibimenyetso no twumiza. Icya gatatu ni gusenga amasengesho. Rero twagomba imbere yuko tubandanya tubanze tubasabe kuri mwebwe mudukurikirana. Ushobora kubona intahe itari nini cyane kubera umwanya ari muto, ariko turafise intahe zagutse. Ukeneye intahe yagutse no kubona ibitangaza n'ibimenyetso turiko Imana iriko irakora, andika Pastor Nduwimana Joseph, hanyuma urabona ibyagutse kuri YouTube. Kandi ushobora kugira sabone kugira ngo ushobore kuzuraronka message. Partage, ugerageze mwene data ukora igikorwa ciza cyane, Imana izoguhemba. Urungikire bene data intahe zibitangaza bikomeye wumvise kandi biza kugufasha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tuza kwishimikiza ko mwaka kanya ari ryo ritangura. Turasoma Yeremiya 32 umurongo waho wa 26. Haravuga ngo ku murongo waho wa 26 haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya ritehe nduhoraho Imana yabariho bose. Mbega ari ikintu na kimwe kinanira? Niri jambo nagomba tuvugane ko ryaje kuri Nehemiya, ryaje kuri Yeremiya. Imana idufashe cyane. Yeremiya abwirwa amajambo akomeye ari mu ibohero, abwirwa amajambo akomeye cyane kandi ashobora kuremesha umutima wawe. Amajambo yabwiwe nayahe? Bibiri ivuga ngo yari mu ibohero, abazwa ijambo rikomeye ati ewe Yeremiya, mbega naho uri mu ibohero utabona isaganirizo, utabona yuja, mbega hari ikintu na kimwe conanira? Imana ishimwe. Nagomba akakanya dusangire iri jambo nisunze yuko intahe zose turiko turumva twabonye Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso, twabonye Imana ihindura amateka y'ubuzima, twabonye Imana icinzira aho zitari, twabonye nta kintu na kimwe conanira Imana. Kumbure kwa muganga byarananiranye, kumbure muri famiye byarananiranye, kumbure mu muryango byarananiranye. Nagomba ndakubwire ngo iyi nawe ugiye kumva mwaka kanya ni nayo ikomeye cyane, yafashije abantu benshi cyane, kandi Imana iri ku kazi. Nagomba ndakubarire, Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nta kintu na kimwe conanira. Mwene data, tahura ko atakintu kinanira Imana. Kumbure urashobora gushika ahantu amafaranga ashobora kunanirwa, kumbure urashobora gushika ahantu diplome ishobora kunanirwa, urashobora gushika ahantu abaganga bashobora kunanirwa, ariko Imana, haleluya, nta kintu na kimwe coyinanira. Imana yomugatahura ya majambo, Imana yomukamenya icyo Imana yavuze. Ngomba mfata umwanya muremure cyane udasanzwe wo gusengana nawe, ariko imbere yuko nsengana nawe banza ukurikira intahe. Nshinga intahe, jewe naragwaye ikivyimba muri esophage, ndagera aho abadokiteri bo ngaho mu Burundi bambwira yuko bitazokunda ko bamvura. Ndagirirwa ibakwe, pasiteri araza aransengera. Je sinasenga kabisa, mwaka warahera nagiye mu isengero, naje bagisengera kwijabe nzanywe na mukuru wanje ngwaye ndimo isonde, bantera droge kugira nsinzi. Rero gushika uje narakize nagapira ndakubita nkuko nahora kera. Imana ishimwe. N'umupira arakina. Namusanze kwa muganga, wowe twari kumwe, twagiye tujana n'uyu igihe ndamujanye mu bitaro yararimo, yari uwo gupfa. No kumusengera twamusengeye nisunze mwene wabo wewe yarasanzwe akijijwe, araza asanga kurusengera muzanye, asaba ko no musangayo. Ndamusanga kwa muganga, twamaze nk'amasaha 2 turiko turamusengera. Hari
porogaramu yari ihari yari yo kuja hanze kandi ntibabibona neza no hanze uko bizogenda, ariko Imana yaramukijije atagiye hanze, atamuganga abadokiteri hano bose bananiwe. Imana dusengera akomeye, ubu urumva ko n'umupira akina uko yamye kera. Nimwumfasha tukadugiriza icyubahiro Mwami Yesu, amashyi menshi Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu aguhezagire cyane. Oyo mama sawa? Ni sawa? Yego. Imana yangiriye neza, nashyize kure napfuye ntaziyonda niyomva, irigeze hagati ndabona ko ndahantu yankura mu binogo. Ubu ngaho uratubona? Ndabona ko pastor niko. Ni pastor? Uri mungere? Yego uri mungere niko. Sasa uyu nta makuru mufise, yaje ari umusazi yiruka. Uwo ni umukobwa wiwe, bari bamuzanye mu ntumbero yo kumujana kwa Rujanti. Ageze ino babura uburyo, sinzi aba baje bavyibururi baje atakindi kibazanye baje hano. Reka uwaraza kubivuga jewe anja ndamubajije ati urambona, nabona umenga ngomba menye neza, abwire neza numve. Saburumva ukomeye neza? Ndakomeye n'ukuri, ndabona bira muri mu kuzimu, mbona navuye bambofye mu gatondo ngiye gusenga, ntandaze gusenga. Ni kusenga rero habona nakubona. Muhiri wanyu urahibuka? Ndahibuka ariko no munsi ni kwa kangahe? Umunsi ni kwa mo. Rero wakize, turabasengera mu mwanya, ejo kuwa mbere uzinduke witahira. Neza cyane kugere natumbye ku mutima, nibona ndimbahoye mu nzu kwa Mungere hariya kwa pastor. Ukunda amaze gushika hano yabuze ahantu ashikira muri hoteli ntiyari kuronka iyaje. Mana haboneka umuntu wa hano mu basenzi yemera kumujana iwe. Yari amaze iminsi aboshe, ijoro ryose turasenga aboshe amaguru n'amaboko. Urumva ko yagiye kugira ubwenge, asanga ari mu muhana w'umuntu atazi. Ijoro rimwe ryo nimba ryari yaradutabaje byakomeye, turasenga ijoro ryose, twaraye turasenga ku matelefone byakomeye, ariko urumva Imana yakoze, numva umutima wanje unezerewe. Umukobwa wawe hari icyo yavuga? Je mpagaze ngaha nshinga intahe y'uwo muvyeyi wanje mubona. Umuvyeyi wanje yaragwaye agira kure, ariruka mu musazi. Jewe nari ngahi Bujumbura, nako nayisanzwe nkorera mu Ngagara. Mutoya wanje yari muhira, arampamagara kuri telefone ati burya mama wawe asigaye ari umusazi. Rero maze kuduga, nduga mbabaye, nduga umutima utari mu nda, ariko ndashika nshitse ntiyamenye. Kimwe gusa kubera yarasanzwe ampamagara ngo ndi masera, yaravuga yuko ngo masera araje. Rero maze gushika, hari umuntu yampaye nimero z'umuntu agirisha ikiganiro ku radio, ati hari umuntu asengera kumutakura kuri witi, uwo mushikanaho bakamusengera. Maze gushika gutora izo nimero, ndamutelefona kuri telefone, arambwira ati gura amayinite, ndamusengere kuri telefone. Ndaheza ndagura nyamayinite. Cagagura uvuge ingene byagenze gushika hano birahagije kugira iyo nkuru nini. Hanyuma ndaheza uwo pastori wo kuri telefone arampa nimero, ndamutelefona, arambwira ati ndamusengere kuri telefone. Byasece ndamutelefona, aca aramusengera umwanya mutoya, aca arasinzira. Acambwira ati ariko ugerageze umanukane umuzane ku rushengero. Ndaheza ndamuronderera itike, turamanuka, twamanutse ku munsi wa gatatu, indwi yahera, indwi zibiri zizokwira ku wa gatatu turi ngaha. Maze kumumanukana, kimwe gusa jewe bakambwira muri famiye ngo nitumujane kwa Rujana. Ndavyanka, nije ngomba kumujana mu masengesho, byase nzomujana kwa Rujana, Imana niyikiza. Ndaheza ndamuzana, maze gushika ngaha ari ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Uwo mukozi w'Imana wo ku radio ndamurondera, acambwira ati sindi hafi, genda hari abasenzi ku rusengero bace bakwakira. Ndashika ngaha, umwanya wakwiye, ico twashaka n'ingene yakize n'ingene mwashitse hano. Yesu abamugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngomba nsengane nawe mwaka kanya kugira ngo ushobore gufashwa mu rwego rukomeye. Era
uyu muntu yari afise ingorane atawundi muntu yoyitora, ariko Imana yashoboye gutora umuti wayo. Nta wundi yari kumutabara, nta wundi yari kumushigikira, nta wundi yari kumurengera, nta wundi yari kumuvuganira, nta wundi yari kumurenganura imbere y'ikibazo yarimwo. Ariko Imana yo mu ijuru itananirwa, nkuko Imana yibwiye Yeremiya ngo nta kintu na kimwe kinanira, ishoboye kumutabara imucira inzira. Nawe mu gihe urimo ngomba sengane nawe kugira ngo uve mu kibazo urimo, nawe ubona umenga cyarakuruse, nawe ubona umenga cyabaye kirekire cyangwa kiraguka kiba ikintu gisa n'igifise inkomezi. Nkuko umuntu yageze mu bibazo bikomeye atangura kuvuga ngo ibintu birakomeye, ngo rega ngo ntabwo ari byoroshe ngo karabaye. Wewe ubibona nk'ubikomeye ku maso yawe kubera utagira isaganirizo, ariko Imana niyo kwizigirwa. Ngomba senge Imana yo mu ijuru ibirema ikabikomeza yatabaye uyu muntu. Imana yo mu ijuru se umwami wacu Yesu akora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana itabara abarushe, Imana itabara abananiwe. Ndasengeye uyu muntu ari mu igeragezwa ry'intambara, ari mu igeragezwa ry'urugo, ari mu igeragezwa ry'amagwara, ari igeragezwa ryo kuruha, ari igeragezwa ryo kuzazanirwa. Mana yabuze icyo afata n'icyareka, ari mu gihugu cya kure cyangwa ari hagati mu gihugu, ubuzima bwiwe bwamucanze, mbere ntaronka icyo akora, aragwaye indwara ikomeye, agwaye indwara y'umusonga. Umubaze ko igihe kinini ubushobozi bw'amasengesho reka bubohore bumukure k'uyu musonga mu izina rya Yesu Kristo. Aho wowe uri hose, umusonga uri mu mutwe, umusonga uri mu kuguru, umusonga uri mu mutima, umusonga uri mu mugongo, cyangwa ahantu ariho hose hashobora gushika umusonga, cyane cyane abafite imisonga y'imitima. Mana mu mitima, mu gatuntu, mu gikiriza baguma bumva imisonga mu nda. Wowe uri Imana itabara abayo, kandi uri Imana uri inyuma y'ijambo ryawe ukoresha ibitangaza. Datura gutabagwa kwawe mwami kutabara uyu muntu. Ndamusengera kubw'indwara zikomeye yagwaye, ndamusengera ndamukura mu ibohero, ibohero ry'umubabaro muremure, ibohero ry'agahinda, ibohero ry'ibiriko biramukwega bimusubiza inyuma bimuca intege. Mana ndasenza Imana ubasha kugurura imiryango yari yugaye, kuko wewe nta kintu na kimwe kikunanira. Birashoboka ko yagerageje kwiyugurura imiryango bikanga, yaradodoye ahantu hatandukanye biranga, ariko wewe nta kintu na kimwe cyo kunanira. Niko ijambo ryawe ribwiye Yeremiya. Mana turiteze ibyo uvuga, hindura ibintu mu rwego rukomeye mwana. Ubuzima bw'uyu muntu buhindurirwe, izina ryiwe rihindurirwe. Mana asubire gukugwa ahantu yaraboheye igihe kirekire, ashike mu masezerano. Ndasenza Imana ngo yurutse umuriro, ndasenza Imana ngo ikore utwumiza, ndasenza Imana ngo ikore ibitangaza n'ibimenyetso, ndasenza Imana ngo ihindure amateka y'ubuzima. Mana tuhamagaye ijuru ry'amajuru, urakoze mpemu yera. Uyu muntu ndamusengeye ubugwayi buhagarare, ibibazo bihagarare, imyatsi yari imbere yiwe ihagarare. Ndagushimiye ko ugiye kumubohora mu izina rya Yesu, amen.